kuronka akaryo yuko twicara hamwe namwe y'abarundi kuba hano nukuri mwagize neza kwiyumvira ko mushiraho aka kanya kugira ngo tuganire kandi nanje nshimira uwantumiye reka yari kubagira kandi abaniye nanje nari guca kubungira kuri muri discipline batwigisha n'abakozi b'Imana uwagutumiye aho akubwiye kuja ntibuja aho yanse nawe ntugenda rero iyo avyara burya sinari kuba ndi hano rero ndamushimiye cyane ko yantumiye kuko n'akaryo urumva mumpaye yuko ncambonana n'abandi barundi bene wacu benshi ndabishimiye Imana cyane kandi namwe ndabakengurukiye rwose banyakubahwa murongoye kominote ndabakengurukiye namwe twakiriye mwatuyagiye murongoye diaspora mwakoze nukuri nanje mpagaze hano kugira ngo ndabashimire rwose cyane cyane ukuntu jewe nsigaye ndababona mu Burundi nkanezerwa ndibuka ngitangura kuzino abarundi babino nibaza mu Burundi nyene haza bake ariko ubu ndashima Imana cyane rwose yuko muza mu gihugu kandi muri benshi kandi nkagirika ubuntu nkanababona abenshi nkanababona baje bakaza kundamutsa bakaza kuramutsa imfuvyi dusanzwe dufise nukuri ndabashimira cyane rwose magaze hano ngo ndabashimire mubyumve ko tunezerwa iyo tubabonye jewe ubwanje ndanezerwa ariko by'ukuri n'indongozi ziranezerwa iyo abantu bari hanze baza barataha mu gihugu urumva ko muzana imitahe urahajya muje igihugu kiranywa ni byose muje nimuzana amarundi none baza batavunja iyo amarundi bahari avunjirizwa hariya rero igihugu kiba kirose burya kandi yatari make kandi arafasha mu gihugu kubw'ibyo rero turabashimiye kuza bigaragaza ko mukunda igihugu cy'amavukiro kwiyumvira kubakorera imigambi bigaragaza ko mukunda igihugu cyanyu nukuri abo hariho abahavuye batahavuye neza batahavuye banezerewe ariko Imana ishinga ko ishapu ryaheze amen reka ntawe uhunga nezerewe ninde murabona ahunga ariko aratwenga ariko Imana ishinga ko ishapu ryaheze ubu muza mu gihugu mugashika naho mwataye uruzogi mugahagera hariho abariko barateza imbere aho bataye uruzogi bahubaka amazu yo gushikiramo n'ibindi bikorwa bitandukanye nukuri numva no bashimira cyane je birampimbara rwose hariho kumbura bababona ntibabamenye muga kubera maze igihe inza ndasimira ino abenshi ndabamenya abandi bakangirira neza bakaza kundamutsa numva birampimbara turabashimiye rero kandi nshimiye na kino gihugu cyabakiriye iki gihugu cyabakiriye kikabaha indaro nimuze mwigeshanya kwishimira nanezerewe muraririmba n'ururimo rwabo ukuri jewe ndabikunda cyane kumbure hariho uwo bibona wundi akibaza ngo kuko nabonye abataririmba urw'i Burundi kubera atago bazi mugabo hino ararunze jewe ndabatahura cyane ndabatahura kubera twagwiga turi mu mashuri y'intango kandi hajya gufata cyane bigaca bikubamo rero babana bacu hariya twageze ntabwo bumenya ariko ugwa hano bize hano bavukiye aha kumenya n'ibintu bitahuritse cyane kandi birakwiriye ko iki gihugu mugihezagira mukagisabira umugisha kugira ngo kiba amahoro namwe mushishikare kuba amahoro ego rero ni byiza cyane ko mukunda igihugu cyabakiriye nanje nkaba mu gishingo cyabo naserukiye kano kanya abantumye n'abatamenye
bose turagishimiye kubona cyarabakiriye mukaba mumerewe neza. Byari byose umuntu abarabira abona ko mumerewe neza, muri amahoro mutuje, ni byiza cyane. Kandi mutari amahoro nimwonanira natwe kandi twona bimenya basanga ntituje. Rero Imana ibahezagira abantu kino gihugu, abarongozi baho. Mwavuze urongoye diaspora niwe yabashikirije utubazo dutandukanye dukunda kubashikira mutashe mu gihugu. Turabahumurije natwe tuhari tudushikira. Hari utudushikira duto nyene. Jewe ico novuga gusa n'ikintu nzi murihangana kandi muze muraza musenze. Wa wundi yasize avuze ngo numva zizokwama. Abarongozi barahanura, abarongozi bagahindagura kugira ngo barabe ko ibyakoreka kuri aeroport bireka gukoreka, ibyakoreka mu bundi buzi hariya bireka gukoreka, ariko intumva zamaho. Abantu usanga bakora utuntu tutari twiza bamaho. Aba babonye bagomba gusoroma ya madorara muba muzanye baba buzuye. Abo barabaho. Iyo mutoze murihangana ariko kandi musenga Imana ariko kandi no kubashikiriza naho nyene ni byiza kugira ngo hari ibyo usanga umuntu none hatanamenye. Hari igihe bambwiye ibintu byashikiye umuntu ubundi ibyo birabaho. Twebwe ubu sindi mu butegetsi ariko musenga Imana nkamenya uko nsenga, ariko kandi duhuye n'umutegetsi kanaka nkabaza ngo mwaramenye ko ibi bintu byabaye, ukumva hari ibyabashikiriye n'ibindi bitabashikiriye. Rero nta nze murigumya, ariko kandi ikindi nobasaba iyo mukeneye kumbure ari ibintu mukeneye nimuzoze murapfa uwo mutumye, cyane cyane uri no gupfa utumye hariya uwo mukukana arashobora kuguhinduka, ashaka kugucamo kandi mukukana nyene mukukana. Nimuzoze murapfa uwo mutumye, ari ico mukeneye mubanza mugatuma umuntu muzi mwizigiye akabarabira uko bimeze kugira imbere y'uko mugira ico mukoze, kuko hari igihe usanga umuntu mumubwiye icyo abarabira canke mugasanga nuwo muguriye ikintu canke mukoranye ibintu ukadusanga twe dusanzwe tumuzi ko ari umuntu atari umwizigirwa. Muzoze murabanza kubaza neza kugira ngo nimuzosange nyene mwahuye ahatariho. Nuko numva nobasaba ubandanye mukomeze ubumwe. Abarundi bari no hanze y'igihugu cyane cyane muri kino gihugu mukomeze ubumwe nasanze ni ikintu gikomeye. Ubumwe icyambere abantu bari hamwe bagize ubumwe biraruhura imitima mugize ubumwe, naho muca mushika kuri binini byinshi kuruta. Hanyuma umuntu ari umwe nyene, abarundi bavuze ngo anyagimwe, ariko muri benshi muzoshobora gukora byinshi kandi bigende neza. No kuvuga ngo rero nabateye intege kubandanya mukorera hamwe, kumbure n'abataraza ngo babe hamwe namwe begerane namwe, no kubandanya kubiyegereza, kubabwira, kubahanura kugira ngo baze mube kumwe, kuko bene abo bantu usanga barabaho ahantu hose, barabaho abantu bumva bagomba gukora bonyene, bagukwa bonyene, batigera baja mu bandi. Bene abo bantu usanga bahari na hano bashobora kuba bahari, ariko muzoze murabiyegereza ntimurambirwe, kuko ibyo ari byo byose nimutabiyegereza bagize ikibazo muzosanga baje kubarondera ku ngufu, musange mwagize icyo mukora kandi batamba baza ngo babane namwe. Nuko rero murashishikara mwihangana ariko kandi mubegere. Hanyuma nanje ndabakeje mu bikorwa bikomeye musanga mumaze gushikako ino. Abatamba bashitse b'inararibonye muri kino gihugu, Imana ishimwe kuko mwebwe aba bose musa n'aharibwe mwabaretse,
uko uryo urazi kuja ahantu ata muntu hasanga mwe mwaragira ubuntu kubasanga abo batanu turabakeje uko namwe mwaca mubereka umwongo buma n'ubudahuma hanyuma bakamererwa neza rero turabakeje kuri ibi bikorwa bikomeye kuri n'umunezero atahabwa ko mukorera mu nzu y'umurundi rero iyo mutamuhagurutsa nari guhaguruka utabyemeye ariko noneho nabyemeye pe Imana ibahezagire rwose bene aha hantu hari iwacu hasigaye hazimye abantu bafise ubu amasoko n'abafise bene aha hantu nibo bantu baronka amahera menshi kubera usanga hakenerwa mu manza nyinshi zitandukanye rero turabakeje ibyo mumaze gushikako hano ibyo mumaze gushikako mu gihugu c'amavukiro turabakeje cyane mubandanye mugira ikiganza ciza hanyuma mubandanye muhuza no mu gihugu ariko cyane cyane muze murazana abo bana muze murabasiga inyuma baze mu gihugu muze murabashira ba nyinakuru n'abasekuru bakibafise bashire ba nyinabo ba nyinasenge kandi mubababwire no mu Kirundi bamenye ibya mama wacu bya masenge babimenye muze murabazana kugira ngo ejo mudahari ntibaze bibagire gutaha mu gihugu c'amavukiro kandi uko mubandanya mubazana ibyo byose ntibabura akantu bavayo bakunze na kamwe hanyuma no mu nyuma mutaje bakizanana cyane nabo nyine ejo bazotera imbere barangura imigambi hariya mu gihugu c'amavukiro c'abavyeyi babo nuko rero murakoze Imana ibahezagire mwakoze cyane kwiyumvira yuko ubonana by'ukuri birahambaye umwanya wari muto byari gushobora kudakunda ariko ko byakunze Imana yacu nihabwe icyubahiro